biragoye gukunda umuntu utakwitayeho kimwe najye mu muntu uteze inzira nyuramo uramubona ukavuganje ngo kwitaho rimwe na rimwe n'ibyo uvuga bikanyurana nyamara tuvugana amashaka tujye kure ariko mbona yambona utanyitayeho oya ntiyigeze ampeba oya mu mashenyagizi wahuye nawe nta y'urukundo yigeze abamo vugisha ukuri Mariya ntubesha jubu nyenda kubona ntubesha akantu k'urukundo kagucarenjinze ukumva wona bivamo ubuzima gusa je nivyo byo gukunda sinkunda no kubiha umwanya kuko mbonye bigiye kumstressa ndabikita gatonya mugaje wakimusifu nakoze niwe yanyinjije niwe yambajije kubera nabona kenshi namubona cyane kandi yari umugenzi umunsi umwe ndamusaba ndagusabye uzontwara ahantu mukinira fira ndabe gusa vyonyene acaranyemerera uwo munsi bagira ntuzeye bagiye muri shooting acambwira ati Monia tugende rero hari mu masaha 9 ku mugoroba acambwira tugende je nabaye nk'umurorerezi busa nari ngiye nko kurorera bisanzwe je ndi umuntu asanzwe je ndi mu bagenzi ndi umuntu asanzwe ndi umuntu ntakunda ibintu birebire ego niyo mpamvu ngira bandonde ndabisanga kandi navyinjiyemo ego uwundi muntu basi nubwo ataco mwamufana umubonye mu buzima nkaburya nawe ntiworeka kumufasha ya ufise cyane umutima wa kimuntu muri wewe uravye ukuntu umuntu aba ariko araca mu bibazo ukaca ubimurekera wewe ntubuzi nawe ibizokubaka imbere ntubuzi uzogufasha ntubuzi ngo ati umwana wawe azorerwa nande cyangwa azofashwa nande urumva ikintu ca mbere ubonye mugenzi wawe afise ibibazo ahubwo nawe wishire mu kibanza ciwe ugire nko nawe ari nawe ivyo bibazo ari ivy'iwawe sivyo je basi kuri jewe itayeho rimwe na rimwe bigabira mumu bandanye ukina filime umuziki si kwawe pe iyo mpanuro ndayiguhaye rugikubita kora sinema ewe dukore filime Capital Center, where hard work pays off. Biragoye gukunda umuntu utakwitayeho kimwe najye mu muntu uteze inzira nyuramo uramubona ukavuganje ngo kwitaho rimwe na rimwe n'ibyo uvuga bikanyurana nyamara tuvugana amashaka tujye kure ariko mbona yambona utanyitayeho ndabona ubwenge iyo turi kumwe imibwire yanjye utabona wanakwambia eti niki utabona. Unaona munezero twinjiyemo kabisa muri Capital Center, iruhande habari Capital Sound, byose bikinjiramo n'umuziki. Ako bana mwabikoze neza ariko mumishirize umukobwa twiganire. Ega naje kuririmba ndabizi, ndaza kumuyagisha gusa nta gitari mone yawe ihangane. Nikutabona umikwereka
wumva nosumbye abandi bariko barakuririmba bari banyishaho bari bagwisha nabona waryohembuza utwi bakunda abasore bakuririmbira none nacangira gute ubona wampagatiye nacanjaye oya oya nyene ntiwari kwiruka ariko nabonye vyari vyakuryoheye pe nategerezwa nakoze amakosa kuryoherwa oya oya nivyo tuba tugushakira ahubwo ndiko ndibaza urako usanzwe ukunda umuziki no mu buzima busanzwe baraguhakije ndabagukuye ko ushaka kunanshimira bakugejeje habi urakoze kuyize wemera ndagukuyeho kandi bariko baraguha umunezero nagira waje oya bari barengeje kabisa nuko biba bimeze twinjira n'ikiganiro kiba kimeze neza ariko tukabakubita no ku kagitara ariko nubwo bitaba byategekanijwe yamara kino kintu citwa Capital Center nta nubwo kiba kiri kure cyane y'umuziki niyo mpamvu mwatangiye muvyumva ni Capital Center yagutse cyane umuryango ukorera muri entertainment nk'ibisanzwe ariko nini bagahagarara ku mareresi n'umuziki niyo mpamvu nabwiye ati mwatangiye mwumva no ku kantu k'akaziki naho ubizi ejo bundi bishobora kuzoba ari binini cyane tukazana n'abaririmbyi babigize umwuga tugaterama abugaca bakora amareresi aca kuri Iseke Films nkuko umaze imisi mubibona none twamutumiye biciye ku kintu citwa Iseke Films kimaze imisi gikora amateka kikabahereza amafilms mutobona ahandi hantu na hamwe ariko kandi bakabakubita umuziki kuri Capital Sound naryo rikaba ari ishami ryabo nako ryacu riba rinahagaze neza. Capital Center rero irakora n'ibindi bintu byinshi igakorera n'abandi uhereye ku mareresi nk'uko bago tubivuga ariko kandi bagafata amashusho mu manza amashusho ameze neza nkano muri ko murabona kuno mukobwa w'igitangaza yitwa Monia ntasi murajyawe cyane muraza kumumenya cyane mukanya si ivyo byonyene kubera ko no ku mamanza y'ama diplome baba hari kuri dot kuri mariage abantu bakora ama birthday hose baba bahageze kugira babahereze amasanamu haba mu buryo bwa video n'amafotos aba ameze neza bafata amashusho y'indirimbo akarorero n'indirimbo yitwa Isezerano by Refuge Band imwe mu ndirimbo bakoze bongera bakora n'iyitwa Harubuzima ya Audrey iri kuri Capital Sound imwe mu ndirimbo zanabikoze hano mu gisata ca gospel zirabikora biragenda neza nkuko muba mwabibonye nubugira kabiri nimba atari ubugira gatatu nakira abantu bameze nk'aba ni mwihangiro kuri Capital Center twihaye tugiye kuza turabazanira abakinyi ba films tukayaga ibi nabiriya kugira tubandanye twagura kino gisata cha cinema nakiri the one and the only one of beautiful girls dufise muri kino gisata kano ndaza kugashira ko ikibi nuko ndakavuza atakumva we mvuze gute narivuze ngo uri mu bakobwa beza dufise muri kino gisata vrai ou faux ntavyo nzi okay none je ikibazo natanze wishura pare vrai ou faux umukobwa ari mu bakobwa beza dufise mu gisata cha cinema mu Burundi vrai ou faux faux kubera jewe just no kwivuga kuko just nibona kwanza sinkunda kwishima no kuvuga wivuze baba wishimye no banishimye n'ukuri muga nka je ndabikubwiye nta wowe umbwira ukuntu meze canke ukuntu mbona je naguhejeje je sinzi mwe namwe mudukurikiye buryo muri ko murabibona ariko ikintu gisa neza tube tukivuga ibara gera tuvuge ko gera ntitubone igitiyo ngo tucite uruyiko runini murakoze bashatse kuvuga ko ikintu kiba gikwiye kuvugwa mu izina ryacu niko babinameze turakwakiriye cyane kuri Capital Center muragize neza umeze neza je ndashima wow turi mu ntango y'umwaka keshi ndakunda kumenya ngo umwaka uheza abantu baba bawumaze gute uwo batanguye nawo uri kurabatwara gute umwaka uheze ugiye neza mugabo ntiyari neza cyane warahuye na changamoto nyinshi cyane nta wawe wabuze aya ntawe nabuze vraiment cyo nico cyambere nkwiye gushima Imana okay ariko mba mbona menga nimba warupse nk'umusore mukundana umwaka waheze yaguhevye ndakunda gutambuza ibintu nkasanga nabitora oya ntiyigeze ameba oya mu mashini zirahuye nayo ntayo urukundo yigeze abantu vugisha ukuri Maria ntubesha jubu nyenda kubona ntubesha akantu k'urukundo kagucarenjinze ukumva wona bivamwe ubuzima gusa je nivyo byo kunda sinkunda no kubiha umwanya kuko mbonye bigiye ku stressa cyo ndabikita gatonya hanyuma gace kundanira iki nk'ubu kuri mu rukundo
oya sindabivamo ahubwo ndamanza nkigigwayo gato nkabiha umwanya hama kwigigwayo gato uri nk'Ibujumbura ucubanza ukamanuka mu Rumonge kuruhuka uya nduhuka kubiki uya ukigira nko muri n'ibituronsa hotel ukiryamirayo aya vraiment urugo rukundo ntiruramfata abo ngomba mbona umenga rugomba ku basi ngetwumva beno bivuga gute rugomba kumbuza ikintu ushaka gukora kuko ibintu bibiri sinshobora kubikorera mu mwanya umwe umva ni nkuko babivuze yuko imigeri ibiri datereka ubu je ndacirukankana mu bintu by'ubuzima hama nkacandamwo n'ivy'urukundo umva mbonye kimwe kimburiye cimanza nkakiheba gato nkaca mbandanya ikindi uvuze akantu k'ubuzima cangira ubwo moni umwana nka wewe yatangiye kuvuga ngo ubuzima buramuhangayikishije shaka mba mbona usa neza wambara neza ufungura nk'ubu nawe uhanzwe n'iki mba ndi muto mugabo ubuto bw'iwanje nyene bufise aho butangurira sivyo je ndakuze ntumbora umenga ndi muto akareka wanse kujyana baba nanakubaza je sizo nkundo zozo uvuga uragera gukundana kwa moni muri imyaka ufise irakwemera gukundana wewe ko abana bubu ndakwinginze yo kuntwera urageze abamwe ati akarere muvamo na oye nagira ngo seza leta yabacibabangamira dizi wito ugeze cyase kuvuga bavuga abayisilamu kaza abantu bari muri mu idini murimo abakobwa kenshi barongorwa ari batoya sinzi ko maze kubona ico kiye barabivuga oya apana kubivuga we navyo urabona ndabibona nta makawuzi wasanga nk'utarakwiza na 18 neza kumva ngo bamusimbanye aya nkawe ari mu kukubwira yuko wasazi iwanyu wanatepta ahubwo kandi unganuko none ngana gute ngana gute shaka ndakubaza imyaka kandi ziyo kutabikunda basi narishatse kuvuga bera uvuze ngo ndi muto kuko mbo ndi muto nashatse kuvuga nko mu myaka mba mbona nyene myaka atuka ufise 200 ntabyirenga uri muri iyo no mbutakiri muto Katuifatura na muri turane abandi ndagusumbya amezi cangumye ni hatari cyane so ni wemba nakene ko bimeze ariko imbere yo kutunatera intambwe nako ndavuga ku kantu k'ubuzima ko nese ndaguciramo uri kuravuga ubuzima nkawe bushobora kugucalenjinga bigenze gute none turabantu nyene duca muri tubyinjiremo ne umudandaza ugakumve ko nko mu isoko cyo batibana turi kudandaza bitunguka uri umwigisha ugaruka ati amasaha leta yagenye twe tubona ari menshi cyane menga bogabanya hari utuntu nidandariza umva ndabye kuri jewe ne ubudandaza nyine mbona ibintu byinshi bidasohoka canka nyamba novuga yuko amahera yaheze nyamba novuga ibiki amahera arahera buki umva uricara ahantu udandaje ukabura n'umukiriya n'umwe urumva uriha inzu abana ku ishuri aburahira abana yego sorry niyo mpamvu rero navuze urira abandi bana yo muntu ngi oya ntaco urumva rero ni batoya bawe nabi wanje oya bandanya urumva rero niyo mpamvu ndiko ndakubwira ibintu by'ubuzima nyine biba bigoye ntaca muri byinshi kandi turavuga uburyo mwaka wese byari bimeze ariko ikintu cyo gushima Imana uburyo Imana yabera kuzigamiye mu byo bintu ukaba utanga yuhari kandi ukaba n'ubundi uhari umeze neza atawo gucisha mu ijisho uyu mwaka twatanguye nawe nyene uri kura ikibazo ni cyakindi oya hari akarusho yuko ibintu bishaka hari akarusho vraiment rapport y'umwaka uheze kandi ndabishima aho bigeze uri mu fashioniste amini udandaza umudandaza asanzwe umuntu yikorera utwiwe nyene kugira imisi biregera imbere hanyuma ivyo bintu ugaca bifatanya na filme gute kuko abantu batangiye kubibona nana babwiye abantu ndiko ndakira bakikubona gusa niwo batakuzi bamenye ko nakiri abantu bakora films uca bihuza gute ko filme nayo ari ikintu gitwara umwanya munini gose ndabihuza kubera nawe nubwo noba mfise utuntu dukenya gute nibaze yuko ntadukora je nyene
ndafise uwo tubikorana iyo ntahari abari wahari iyo adahari mba ndahari urumva rero hageze ku kintu ca filime nta mwanya nokiburira kuko ni ikintu nkunda kandi kiri muri jewe kiri muri wewe ego urikabakaba ukaciyumvamo basi ni hose ukacumva giteye ego mu misokoro ahantu hose gushika naho ndiko ndabwira umuntu ikintu nk'undi ndamuganiriza usanga ndiko ndactinga usanga ndiko ndavuga umenga ndi muri filime nyene urumva rero je bindimo sivyo nigiye kuri naka ya navyisanzemo nyene wavyisanzemo ariko mu gukura kwawe wararaba amafilme naraba amafilme cane y'abatanzania ibi bandi bita ngo amakarashika ajya narayaraba cane kandi cane yego wakunda kuraba izande zoba zaragize uruhara muri kariya yawe ukaba wari inspire muri zo kugira nawe ubyinjiramo oya ahubwo nakunda nayifise umuntu nkunda kuraba nakunda kuraba opera cane opera bawe Masepeto ibintu nk'ivyo nabakunda bajya bakobwa niyo mpamvu je navuga ati nanje ntegerezwa ndonse ukuntu no kwinjira gusa no hava nsanga nyene ndiko ndakurikirana bajyanye cyane urabandanya urugendo ni rurerure ndabizi muraca mu byisho kaja mu masare ya cinema kuraba nawe ugasanga hari imiguri rimwe ya ruguru ikubwira ngo dukora ibintu bigaherera mu kabati nshaka kumenya Monia rero yinjiye neza na neza mu gisata abantu batangiye kukumenya winjiyeyo gute nihe filime wabanje gukinamo Jesse nigeze ngenda kurangwa amafilme ngo oya Jenna Jenje wajuje ego n'imvura ku mabati niyo bikoroka rimwe na rimwe ikubita n'umuntu ndibaza mwese muramuzi kandi ahari hose namandamushimira ego namandamushimira cyane yitwa Joaquin Smith hajya Joaquin Smith nakoze niwe yanyinjije niwe yambajije kubera nabona kenshi namubona cyane kandi yari umugenzi umunsi umwe ndamusaba ndagusabye uzontwara ahantu mukinira filime ndabe gusa byonyene acaranyemerera uwo munsi bagira ntuzeye bagiye muri shooting acambwira ati Monia tugende rero hari mu masaha 9 ku mugoroba acambwira tugende je nabaye nk'umurorerezi busa nari ngiye nko kurorera bisanzwe rero sinzi ahantu bashatse umukinyi baramubura kandi yari umwana w'umukobwa acambwira njemo barambwira je no munsi wa mbere nagiye imbere ya kamera nure usaba guhamagara ati ngukina mana yanje yambwiye ati woshobora kuzuka dukinira aha hantu wow kumbe warakoranye na Joaquin ingana kudiyumvira ahantu ndakwibuka neza sindahatora wahari mwibanga eri ibanga series yari ibanga niba ndavyibuka yari ibanga nisenda kubonayo ukinana nabani bandi ni bamika ba Kersi nabaiva bareyi baiva igihe ibanga yari imeze neza nimwe no mu mafilme yo mu buryo bwa series yari ahari kijya gihe ntizari bwabenyeshe cyane nubwo hari izindi zari zatangiye gukorwa twararorerwa cyane niyo rero natanguriye ego wow ucurabandanya ndabandanya ngenda nkorera n'abandi gushikaho ngeze ngaha hariyo wibuka imbere yuko tugera aho tuhagera hari indi wibuka waciyemo atari mu maproje yo kwa Joaquin Smith yo kwa Abel Nduwaye official kwa Abel Imanga Manga for sure mise ndavyibuka neza niyo mpamvu ari kana bivuga kugira namwe munamwibuke Monia n'uyu kabisa umwe mu bakobwa babikoze banabiciye biracika kuko wakoze mu project yari harameze neza ariko nyabuna uwo mengo no munsi wabigarutsemo nkuko menga niho ugitangira kubikora wisanze gute mu bikorwa vya Iseke Films sindavyisanzemo n'umunsi ahubwo twarakoranye twarakoranye namba nta ntibagiye
nyene mvuga mu ntango ijya filime ngo watangiye gukinamwo kubonekanamwo uburyo baguhamagaye kuko urumva wamaze umwanya munini uri kwa Joachim niho bakumenyeye uraje ukoranye n'abera Nduwayo ntabwo filime rero ko imeze umuntu aza nyene wa mugani wawe apfa kwisangamo ahubwo haro process hari inzira bicamwo kugira ave hamwe ave mu mugomwe aje gukora n'ubundi shaka kumenya uburyo winjiyemo neza na neza muri Iseke Films uhitira no gukina nkuko bakonye amafilme wari kurakoramo. Urazi igikorwa ku muntu nico kivuga iyo batambonye ukuntu nkora canke ukuntu nkina sinibaza yuko bari kundondera rero ni hahandi nyene babonye ko nkora neza kandi ndi umuntu asanzwe ndi mu bagenzi ndi umuntu asanzwe ndi umuntu ntakunda ibintu birebire ego niyo mpamvu ngira bandondeye ndabisanga kandi navyinjiyemo ego muriko murakorana nk'umwe mu banyamuryango canke ni bimwe bavuga gukora utaha aya uri ndani mu ni famille ni famille vraiment ego wow kabisa nibaze yuko nako kantu abantu baba bakumvise tugera kuri filime rero muriko murakora uno munsi ari nayo igezweho ni wibutsa abantu uri kurakina ibiki uri kurakina witwa gute muri yego ndiko nkina nitwa Esther ndi mubyara wa Sami tuvuze intimba ego intimba muri intimba ndiko nkina nitwa Esther ndi mubyara wa Sami ego Sami yashana ivyo ugira ariko wari umwana mwiza ego umuba hagufi namubaha gufi umuhanura urabona abantu batabizi sinzi biba biryoshye uri kwihana ikiganiro nka kino uraravye nino film niho wovyumva neza niho bitahora ariko tuza kubabwira byinshi kuko linke barayipininze mugende muyirabe byihuse mugabo akantu gato hano bibutsa ubumeze nk'umuntu urabona Samia yari mu bihe bibi yari impumyi yari impumyi sasa wowe umuntu aguma hagufi ari mu buzima butoroshe urugendo ubuzima bw'urukundo mu kibano niki no kuba uri wa muntu umusegura ugerageza kumuremesha ego kwa Samia uko bimeze Samia abavyeyi badusize turi babiri rero ko mbona uri umuntu ubonye uwundi muntu basi nubwo ataco mwamufana umubonye mu buzima nka burya nawe ntiworeka kumufasha ya ufise cyane umutima wa kimuntu muri wewe ntiworeka kumufasha cyangwa yari umunyamuryango umukuzine n'umuntu wa hafi wiwanje kandi bisobanura yuko badusize abavyeyi turi abantu babiri hajya bari babasize muri babiri turi abantu babiri urumva rero sinari kumuta sinari kubona ari mu buzima nka burya anye ngo ngume ndamugira iki ndamutaca ngo ngume nkurikirana akazi kiwanje hajya n'akazi nakora bisobanura ko nakakorera we cyangwa ufise akandi kantu banyura gahevye kugira witeho muvyara wawe ego mbenda kubaze hajya yari yavutse ari impumyi canke yagiye guhuma mu nyuma yagiye guhuma mu nyuma agize accident ujya guhumye buva kuri accident hari abantu bibaje none yavutse atabona wow biba byumvikana cyane muzobitahukirwa ni igitangura niyo mpamvu banabwiye abantu banyarukire babe bararaba ibihari nubu ahubwo bagusororere urabakubise inkonjo nyinshi cyane ushobora kuba hari byo unababwiye oya muga byose gusa muyikurikira umenga amapublicité twarayabonye agira accident twarabonye baba barabibonye nyine bashaka kubiraba neza muntu utari kurira bino film ni film izomara umwanya munini uzohava ucikwa uze gusanga uri kuragaruka inyuma kandi wari kuba warajanye n'abandi bikaryoha cyane gusumba film rero moni yandaze umaze kubimenyera uburi umukinyi haba ari uwanditse ari uri kara directing ego story ntibari yiwawe ariko wowe uhagaraye muri kibanza cyujya muntu ubufise yihe message ya nyayo muri jya film ugamije kwigisha abantu na cyane ko bino bintu biriko biraboneka yuko mutakibikora nko kwinezereza hago mubikora nk'umuhamagara ikintu cambe mfatiye kuri role yanje bantu b'Imana muze muragira ubumuntu oya ego kubera umuntu basi tuvuge yuko ibidahura n'imisozi n'abantu bo barahura urumva rero uravye ukuntu umuntu aba ariko araca mu bibazo ukaca ubimurekera
wewe ntubuzi nawe ibizokubako imbere ntubuzi uzogufasha ntubuzi ngo ati umwana wawe azoregwa nande cyangwa azofashwa nande urumva ikintu ca mbere ubonye mugenzi wawe afise ibibazo ahubwo nawe wishire mu kibanza ciwe ugire nkuko nawe ari nawe ivyo bibazo ari ivy'iwawe sivyo jewe basi kuri jewe je ntaco mfise kuko nta nico ndishikanako mugabo ngeze uzokironka kandi ntambwe uriko ni nziza aho ngeze mbonye umuntu afise ibibazo ndababara cyane ntafise ukuntu ndamufasha kandi mbonye umuntu aje kunyitura ko jewe ambwiye mo mfasha iki inye meze ukuntu ndumva ndyohewe ahubwo mvuga ati kumbe ndafise n'unyiyumvira yuko nomufasha je ndaryoherwa cyane niyo mpamvu ndiko ndavuga ati iyo ubonye mugenzi wawe afise ikibazo akaza kugushikira ntibaze yuko ababuze uwundi muntu ashikira ntababuze uwundi muntu ashikira niko hari ico aba yakubonye hari n'igihe ndakunganiye uri uvuze ibintu binkoze ku mutima hari n'igihe hari Imana ibimugutumbereje ko kugira wewe uronke igitsibo biciye kuri uwo muntu nuvuga bya bintu byo gufasha menga biraremereye kwa gutanga uwo menga umuntu atanga atanezerewe cyane hari gihe ahubwo ari Imana ibikweretse ati biba hano hanyuma ejo nze ndaguhezagire nawe ubibone niko kantu nkuyemwe mu bintu uri kuravuga urumva rero niko ndagamiza kubabwira yuko apana umuntu agushikiriye ngo afise ibibazo uca ugenda kumuvuga ibindi ukamurongereza ko n'ivyo atavuze urumva abantu b'iki gihe niko tumeze abantu b'iki gihe tubona umuntu ariko aratwagwa kandi ugasanga waruzi no koga uwo muroba ariko kwitura kuraba muri Android ko kamera yaka ufotora ari wambere cyangwa mu mufuko ingene bimeze cyangwa umuntu agize isanganya ugasanga abantu ikintu ca mbere bakoze no kuja kumusopa kera abantu baregeranya umuntu ukabona yuko nimba ari umwana agira ikibazo mwibarabara ni nk'uwi wawe ariko no munsi isi tubaye mwenyene no gufotora kabisa abantu bose babaye paparazi abantu bose n'aba journaliste barashaka gutanga inkuru bwa mbere ibandaniriza urumva rero kuri jewe vraiment nashaka guhanura basi umuntu yoba kiyumvira yuko umuntu aje kumutura iciyumvi basi ingorane yoba aje kumugora canke ukabona umenga aje kumusesaguza basi urashobora gutama amafaranga mugabo ukampa ivyiyumvira kavuga ati muri izi ngorane rero uriko uracamo ca muri izi nzira bimeze uku ivyo byonyene uravyumva ukamwerekeza ukuntu akwiye gucamo kubera hari ukuntu umuntu ashikirwa n'ibibazo ibintu bikamucanga akabura ico afata n'ico areka usanga ariko agenda ni nkamwe usanga mwibarabara uriko uragenda utazi niri kuraje usanga barakugonda wari ugiye nko kuri sisi bakagusanga ku cy'umunani ahubwo wowe ukisanga kuri umunani bati hano nahageze ugasanga uriko urakatira ku mazera atariyo cyangwa ugasanga uhuye n'umuntu arakuramukije ntumwishuye utamwumvise bibandanije cyane namwegere ku rugero usanga umuntu agenda arivugana atunga intoki acapa ama rectangle n'ibindi urumva rero nuko nkwiye kubivuga sinavuga byinshi gusa twitaneho bantu b'Imana twita kuko isi ntisakaye ejo uzonsanga muri etage hirya ejo usange ndi mu kanyakazi urumva rero nkiri muri etage usanga nagara ku bantu usanga mu buzima bundi ata muntu azomfasha oye ugiye muri nyakatsi warabagara ko baca bayikubita izo ni ingorane baca bayitera ikibiriti gasha nuko rero wow birumvikana cyane muri ino filme iyi bazogukunda mugo witwa Inabukwe wa Samia bamwansi gitangura ujya mu mama ibintu uko yarameze warabibonye ubona ko yatangiye kwanka umukazana wiwe bijya bintu bibahari kandi bishobora gukwega kugeza ku mukuzine wa Samia ari wewe ugasanga na wewe ntibiriko biragenda neza hari reka tuzobira turindire cyane gusico bivanye n'ibyo uri kurakina na message uri kuratanga na personality uburyo uzogenda ubonekana mba numva ushobora kuzoba umwe muri batatu ino film izohera bafise igikundiro cyane ku bantu bitewe n'ico muri ko mureka societe mugabo mu kiganiro nigeze gukorana n'ujya mu mama twaravuze yuko n'uri karakina menga n'umuntu mubi ntibaci babimuhora abayiyambitse ishusho y'ujya muntu kugira ubutumwa yigisha ariko mu buzima busanga nk'ujya mu mama jena twarakaniye mbona n'umuntu mwiza pe n'umwana mwiza ugeze nk'iwiwe yo naguha n'idadafise
dufatiye dusubiye inyuma gato dufatiye kuri ya filime ya Mugisha urabona mama rushatse ujya mu mama story yo nawe urayi ijya narayumvise yigeze no kuja kuri Kotebo bamwiruka ko abana baramwiruka ko bamutera amabuye polisi niyo yahaserutse biranka yuko asoma urumva rero ubusanga irore baduha hariho rimwe usanga dushyira mu ngorane nabeshe kiyagiye nuko nyine ubumenyi bwari buke muri film ujya mu mama narigeze kubaho ndamwanka kwe nanjye nawe mwase gushika naho urazi kuraba film ukarira ugasevura aho muko murayiraba nawe singaha muri sala ramo sorry gusa nize filime zagiye intimbira zo kuturiza kwe intimbira zo kuturiza direct niho nzakira ubukurikira abaratubwira nimba tuza gusesa ariko rero ikindi kintu ntabwo resistance za muri film ari mpaka umuntu arira dushobora ahubwo ishobora no guhera twanatoye izindi nyigisho zikaze igiriya filime yarabikoze pe nibaza n'impamvu Mugisha womenga nta niyindi arakora kandi asohora ama episode buri munsi nta yizoziruta ijya anya zokora uko abana abakecuru abatama urumva abajene basanga bari muri salo nkaha shiramo ya Mugisha no mwakivuka shiramo ya Mugisha rumva iyi filime jero umuntu ayivuze ndayumva kabiri kuko ndavise ko n'amateka nigeze cyane ndakabwira abantu cyane reka ngenda akabwiye nibisanzwe nigeze gukubura sale ya cinema yose canja kuvoma n'ibidozi birantu twayirabira kera kugira nemererwe guhava ndaba filme bahava bakinisha mu mahari nko mu makenzere ku mugoroba kubera ko kuriha menga bari hijana ico gihe cyane ni senkani byaba bigoye cyane utije umuvyayi ntayo wege umva nawe warivye canke wabaye umuzi mu bana bikoreye nakubuye sare yose ndanavoma kugira sinje kwiba amahera kugira ngo ndayiraba rero uyivuze ibintu byinshi cyane ese codiwa intimba nayo hakazoba abantu bazinga ibishinga naye nka kuno ndiko ndavuga yaragize ikintu ikoze muri societe ikabiba impact dasanzwe intimba izobikora intimba ego sha ariko itanguye nabikora vera filme ku episode 3 ibirikira ko ibintu nk'ibyo mbona kabisa urabona igituma honye nizo nabikora kandi irikira nabikora irimwo n'abantu ego sha duhinuza ari ikintu bita les signes avant couleur ni nkagacu akantu babati nubwo bitaraba murindire duhivyo bintu abantu bafatire kuki bavuga ati ino film iraje ikora amateka kigeza nakogwa kuko nubwo twavuze film ya Mugisha technically haro n'amakosa menshi abantu bayitora kanunda nakavuge kandi ni nziza ariko so kuva ko tanani mafilime arakogwa canka zokogwa anayirenze kuko nimba twari muri nimba navyibuka neza hari nko muri 2010 nevyo mwabiri yabi kubera ko no muri 2025 twaba tukiri ko turesha kuri filime zakoze kiriya gihe mu gihe imyaka ikiraba myinshi cyane umva birashoboka cyane ko bazo n'izindi zirenze urazi igituma ndiko ndavuga ko iyi film izo birenze canke irenze kwanza irimwe abantu bamenyeye gukina film such as bande nta burabona jewe zega nkanje jeje sandabisha ntabwo ari harimo abantu bamenye ngo naka ngo arazi gukina cyane nabyanze basi apana gukina ngo bazi gukina kuruta abandi ahubwo babigiyemo cyane ari wo mwuga wabo basi menda kubaze umuntu yitwa mzee Kaposho arimo arimo ujya numwe mu bantu bakana ni muri legend kabisa ayose kuza je mu muri kuko nzi how much ari professional numwe mu bantu bakoze ama filme kera nawe uravuga bamugisha n'iki gihe yari ahari bariko bafise uko bariko baratunganya numwe mu bantu bafise n'ubumenyi n'iki arona project igeze gukorera imwe abazungu nk'ibyo bintu ntabyo nawe ntabyuze turabemera Kaposho ndamwemera muzee wanje ndamwemera sana bandanye wowe niwo nivugiye abandi ni bande harimo bakanyana Kaposho ari papa wawe muri film okay naringize no muri filme ngo ni papa ariko nyene muzee wawe natahuye angle wabivuzemwa urumva harimo bakanyana Jaja Kanyana ego harimo ba Chris izo Chris kabisa umwe mu basore babiciye birashika Ray ni hari wawe harimo Monia uziko ni narabibagiye na Monia so umuntu barimo abo bose ntarinze no gushika kure na Monia arimo ibaze yuko nawe utamushira hapo cyo kuranda gwa turakunda kuvuga abantu tubona tukibagirwa abantu baba bari nyuma tutabonesha amaso namukubali uyu muhungu yitwa Joel Sky kuri directing nabe nayivuze n'ahandi hantu uyu muhungu bamwitege
yego kweli je ndinze rero nkubwira umuntu banarafasha kandi uyu muhungu bamwitege ntibasobanuze byinshi weje sindi umuhinga muri cinema mugo umuntu yitwa Joel Sky bamwitege ari kumwe n'uwundi uyundi muhungu w'ubwanwa bwinshi yitwa gute baba bari kumwe muri tege yitwa gute Ewe mungu na wala ubango bari kwa kuririmbira nawe uzi nuko yitwa mana Simbo ari umuhinga yego umuhinga vraiment umuhinga cyane umwe mu bantu bashobora kuba baranyegeje mu ingabire yo kuririmba ariko bakaba barayizitse muze mu mubwira ati mani nzokubwira ati terano nakuhaye umuntu wanje wo kwizeguye ubutumwa bwanje muze mu bumwe byose afurure ingabire zake kabisa kandi muri Capital Center byose birimo nabibabwiye na music bihari n'umuziki mu ukore ego gusa bana bonye wo kwitabira gusa kuri rijwi kweli sinibaza nabona ariko ririmba gati ariko nyine mbaye kwa kurimbira kweli nayanzi bikweka ndashobora kweli gerageza ogande wikoze mu gahoko burya sinema iregeranye n'umuziki kandi umuntu azi gukora film n'umuziki abawuzi ngatwo ntuntwenga ariko oya ntabwo ndagutwenga nanje ntabyo nzi didira none come on biragoye gukunda umuntu atakwitayeho rimwe na rimwe bigabira bacika momo bandanye ukina film umuziki si kwawe pe iyo mpanuro ndayiguhaye rugikubita kora sinema ewe hadukore film nawe ibyo kuririmba tubihereye neza okay so mone byari byinshi cyane nitwo nabimara yamara je mpuye n'umuntu tuba tugerekwa ngaye tunahure je niko nisanze ngiye n'ahantu nasanze atakwezi kurahera nisanga nsubiyeyo sisi ndamenye ibyo bintu biri muri jewe ego mpuye n'umuntu mu minsi mike yaturongera tugahura ngiye n'ahantu nsanga nasubiye kandi ubwa mbere dukunda guhura n'umuntu atampambi ifadika ihari tugahura ku mpambi ifadika ahantu ngiye ubwa mbere nkunda kugenda nkugiye gutembera nkasubiye ngiye gukora business niko nisanze chance kuvuga ngo turaza kongera tubonane mu mwanya atari munini turaza guhura n'ahandi hantu henshi bazobandanya bakumva yamara nkundenda gushimira kukanya tuba twafashe abafana bamaze kuba benshi sinokurekura udagize ubutumwa ubasigiye cyangwa kandi kantu kari ku mutima wumva wabasigira jenje ndaguherekeza hanyuma nkibandaniriza n'iyindi mirimo ikintu nashaka gushikiza abafana ikintu ca mbere bamenye yuko ibikorwa birahari kandi byinshi kandi biriho ku bwabo ntako tudakora kugira tubaryohere kugira dushire impanuro kugira ngo nyine ubuzima nyine butera imbere ego societe yige ego turabakunda cyane ndabakunda abafana baje kandi mubimenye ko ndabakunda rero kugira nanjye ngereho nishikanye kubera mwebwe ndabiteze cyane ndabakunda uzi ukuntu nk'iyo urafite sixième sens nagira ngo ati uzi ukuntu nk'iyo ndagukunda iherekejwe n'akabizo yo bisoza ndabakunda n'ukuri bo nyine barabizi ko ndabakunda mukunda na fo cyane kandi we umuntu wahaye urukundo urarumuha kabisa kandi nawe iyo ukunze urakunda yego namaze kubibona nitugumane rero uraza kubandanya bakubona muri ino filime canke ivyo babonye biherera hajya no ndahari gushika kugeza no kuri season X ngishobora kuba amakuru mfise rero abanyamakuru turemerewe no gutohoza nuko ino filime ngishobora kuba ari mu mafilime agiye kuramba muri kino kibuga ego akazomara umwanya munini cyane bivuze ko ni habaho na season 3 uzoba uhari nzoba ndahari gikuru ni kudusengera kuko jenda umuntu ndakunda basi kubwanje ndakunda kwivugako hari ibigeragezo bikunda kutubako canke kumbako niyo mpamvu tuvuga ati mudusengere ntimubone tubashikiriza ibiryoshe duca mu bintu byinshi cyane umva rero badusengere mumaze y'imisi n'imisi nibyo murondera mutara niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo bino bintu banabishiremwe amafaranga turakeneye abantu ba supporting turakeneye abantu bashiramwe imitahe kubera ko ibikorwa nk'ubu nimba bariko bararyoherwa n'intimba kugeza ubu honyine ahigeze bimaze gutwara amamiliyoni menshi gose mba mbona babagwiza tunga abantu bakunda bino bikorwa baba bakwiye aba nk'uno musi yaje nk'umuntu akavuga ati 10 miliyoni iki
ngayo genda mubandanye ibikorwa byo bari ibintu bizima nitugume dutamba twirorera bashiremo n'ingufu uyu munezero mubaha sinova ngo bawubishure kuko si itegeko ariko nabo nyene baramutse bashizemwo their contribution koba akantu keza cyane ndagushimira murakoze cyane dusubire ubutani baza yuko muba mwamukunze Monia n'uyu muzoshiriza kumwumva mubana yimuraba no mu bikorwa byinshi ariko imbere yuko ndakurekura hambavu ino filme nta kindi gikorwa uno mwaka baza kukubonamwo uraza kubandanya muri ndimwe kabisa focus nimwe hanyana cyahitayemo kandi kantu kuko ivyejo ngo nta umenye uburyo bw'igenda wow kabisa kizazi sana ndabashimire cyane muhezagirwe aho muri hose we love you so much hasta la vista bye Capital Center, where hard work pays off.